Hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke muri ibi bihe hakomeje ibarurwa ry'amajwi. Amakuru agera ku ijwi ry'Amerika avuga ko hari abanyamashyaka bakomeje kwihisha, hakaba n'abaturage bari mu bwoba budasanzwe. Ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Inyuma y'iminsi 3 habaye amatora mu gihugu, umutekano ntiwifashe neza nubwo leta y'u Burundi isa n'ibifata minenerwe. Amakuru dukora mu ntara nka zose z'igihugu nuko hari imigwi ibiri y'abanyagihugu ihanganye. Uwa mbere n'abanyagihugu biyitirira umugambwe CNDD-FDD uvuga ko Evariste Ndayishimiye umukandida wabo yatsinze amatora. Uwa kabiri n'abanyagihugu biyitirira umugambwe SNL nawo wemeza ko Agatogwasa ari we yatahukanye intsinzi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Iyo migwi uko ari ibiri irahiga ihigura ko yatahanye intsinzi. Uko amakuru duhabwa abivuga, ibintu bisa naho biteguriye guca batana mu mitwe nibatangaza uwatsinze. Intara ya Ngozi iri mu ntara zirimwo imishamirano iteye impungenge cyane. Abiyitirira umugambwe SNL bavuga ko bahunze amajwi yabo Agatogwasa kuko avuka muri iyo ntara. Abandi bati nyabuna tuguma dutwagwa n'uva mu mugambwe CNDD-FDD kuko ariho Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu azosubirirwa ari imvukira yaho. Kugeza ubu rero muri iyo ntara ya Ngozi abanyagihugu b'iyo migambwe na cane abo muri SNL barara ntibuca. Amakuru dukora mu ntara ya Burundi naho muri komine Songa muri Rusama hari urugo rw'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD rwaraye ruturiwe, Imana irakinga abantu ntibashikirwa bari mu nzu. Ayo makuru nyene avuga ko hari n'uwundi yaraterwa amabuye ku nzu. Bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bakora urudandazwa kubiva hagati mu gihugu bavuga ko uwo mutekano muke ufise ingaruka kuri ako kazi. Abandi bamwe mu badandaza b'ivyuma haje nkubona ngo ibigori mu gatumba mugabo iyi yose narahagaritse nde yakora ibintu abona n'imibukwe n'impindukirako ikigo cyo kwanagirira ijana 2 angahe yo batoragura n'ibi bihe by'ubwamahera ntibayarekura. Umuntu muto nta mutekano mu camake ngaha afise. Umwe mu badandaza b'amavoka atashatse gufatwa ijwi yasiguye ko abayarangurira ko mu ntara ya Gitega bamubwiye ko batayamuha ku gutinya ko yohava mushayira ko hamwe hadutse uruhagarara mu gihugu kubw'amakuru yumva. Twibutsa ko ari n'inkoho zaraye ziravuga umunsi ukurikira uw'amatora wo kuwa gatatu. Mwijoro buca ari kuwa gatandatu naho grenade yatewe muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ku rugo rw'umupasitori yitwa Rukwirikiranya Onesphore. Imana irakinga yononye imodoka 2 gusa. Hagati aha hari uwahoze ari umukozi w'iradio Bonesha FM Inosa Muryango mu buhinga bw'ivyuma afungiye mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri wa gatandatu. Leta isa nirengagiza ibijanye n'uwo mutekano muke wibonekeza muri iyi minsi. Amenyesha makuru bakorera i Bujumbura barondeye ubushikiranganje bw'umutekano kugira bugire ico bivuze ko bwanka gutanga makuru ku mamikro, ariko icibonekeza coco nuko inguvu ziri mu gucungera umutekano ari nyinshi. Abasoda baboneka ku mabarabara ari benshi bafoye inko. Abapolisi ni nkuko baguma bazunguruka bari mu miduga bambaye ibikofero vyo kwikingira ibitari bimenyerewe. Abakora akazi ko kunguruza abantu ku makinga hamwe no ku mapikipiki bari bemerewe kujabuka ibiraro bagashika gukorera no mu makartier ya komine Mukaza ari hagati mu gisagara igihe c'imyamamazo. Ariko kuva umunsi w'amatora ubushikiranganji bw'umutekano bwahavuye usubira kubabuza kurengana ibiraro kugeza n'ubu. Iyo ngingo yatanguye gufatwa mu 2015 kubera hategwa amagrenade menshi, kandi ubushikiranganji bw'umutekano bwavuga ko ategwa n'abari ku mapikipiki, ariko banyene kuyakoresha bavuga ko bahanzwe no kurondera ico babeshaho. Ariko jewe ku ruhande rwanje ndavye ku muntu anyonga ikinga, je nibaza ko ikinga atahantu umuntu yobohera inkoho ngo ayijabukana urikira. None nk'ikinga ko akantu kabonerana n'uri kure n'ipantaro wambaye ayibona ukwisa, hari ikintu botwara ko gihungabanya umutekano. Ruhande rwayo ico mbona botureka tukigira nka kujya bari baturekuye ati zone Nyakabiga, Bwiza, Jabe na Buyenzi, mugabo ntimurenge Avenue de l'Université nk'uko byahora bimeze. Wahagu mu bisanzwe nk'uwe matora ko yari avuyemwe bari bakwiye gutureka tugashika twaradushika hako twareka kwinjira muri ville gusa nandi ho badaturetse inzara iratwica nta kabutso. Uzotangazwa ko yatsinze amatora, abanyagihugu baramusaba ko yobaha umutekano w'isoko giterambere ku bwabo. Mutwara ikintu cyo mbere twebwe dukwiye kumusaba, ikintu cya mbere na mbere umutekano n'iryo soko y'ibintu byari byo byose. Umutekano umaze kuboneka mu gihugu
n'ibindi bintu birashoboka. Umutekano ubonetse kabisa, icyo ushobora nawe gukora hamwe ugenda ahantu uvuga ati nukuri ngiye agatima kari hamwe aho nzozira hose nta bwoba buriho, ibyo nzoba naronse nzobidandaza buhoro buhoro. Kugeza ubu abajejwe guharura amajwi ntibaraheza ico gikorwa. Muri rusange yagiye aratangazwa uko abonetse ku rwego rwa komine. Igisagara ca Bujumbura kigizwe n'amakomine 3, nta nimwe iratangaza ivyavuye mu matora. Umukuru w'umugwi Seni Pierre Claver Kazihise mu kiganiro yatanze ku runani rw'abamenyesha makuru kuri wa gatanu yavuze ko ivyegeranyo vyose vy'ivyavuye mu matora bizoba vyabonetse ku munsi wa kabiri w'indwiza. Uwo munsi nyene ni uri ku kirangamisi wo gutangariza ko ibiharuro vyifata kibanza.